Evan kuzonga wapi nuno ariko akicaye oya ngahana ashaba sinzi gituma ngira basingorane ntanzoga ngira bakiro oya mani service yo ngaho kweri ntiyihuta barajeba nubona ngaha wasokanye nk'imanzi ko wocugwa swata shaka basalisha ararindira ngaha n'umuntu kuma ariko yo baho ndafise ikibazo ikibazo ndafise kinini urakira ntana mva umuntu yitwa umutinganyi jewe rero umutinganyi sinzi wariwe sinzi n'ururimi sinzi kari higire iki sinzi ko mushaka kunsobanurira hamwe n'umutinganyi ahubwo uzanye n'inkuru nyene ramuji ntiwari umutsi oya ramuji nkavuga ngo wa mutipe umwe twahora duteramana ngaho ntuze yakigara ntuco mwibi ubu ntati mama ndabona mpamagara tuje kwa muganga kubera iki oya mama ntubona umuhungu ari aho yakunda kugira yambaye ipataro y'iskin akunda kwambara ikoti yigira ibintu meho ni ivy'abakobwa ubu n'umutinganyi rero ugenda mumenye ayo makuru waruya ugenda mumenye je nari ndabizi twarahuye n'umunsi umwe turamuhanura ashaka tubera ifuro ry'igiti kwe okay ndababwiye ujya muhuko ndamuzi usanga sinzi yuko arya bita umutinganyi baduhurira hariya muri karitsiye hano kagenda duhurira rero je sindabizi kweri urabona na jewe umuntu uzenya aha mw'isiti nta yindi nkuru yaguma izunguruka nk'umutinganyi nkiyumvira none uwo muntu nini rero je sinarinzi uwariwe we wako we twaguma duhura iyo nkuru ntwari bwayi sinari bwabibabwirega na jewe burya twatuzi ngo azosha ahinduka atabantu benshi babimenye ya muhungu naje nari maze kumwumva ko bijya gusa rero sinahinze ukuntu bigenda kweri wapi urazi bijya bintu bigiyemo asha biragoye kugira kubivamo urumva usanga wabigumyemo kubera n'ingeso bivuga murabizi ejo yagenda aranyonga agenda kujya nyine kw'abakobwa mwe murafite yaramaze kumugarirayo vya bintu birakaze umva mu bisanzwe mwese ndumva namwe ntimubifise ko ikintu kinini yamubizi ko naje si kinini yakubera ntavyo ndajamo je ndabiye nko kuri ramuji basi nyene yifata ingerageje kubasigurira buke buke ivyo bintu by'ubutinganyi bavyitwa ngo n'abapede usanga umuhungu yakunze uwundi muhungu umuhungu akuguma yambara amajipo ibintu by'abakobwa ugasanga yashizeho n'utuntu ngahabona amabere ahagenda ari inyongesha ibintu n'ibindi mugabo nta byinshi ndabiziko ivyo nivyo namubonye ko nivyo ngo vyerekana umuntu ngo yitwa ngo mupede cyangwa ngo umutinganyi ivyo nivyo nta bintu byinshi ndabiziko ko yaje ntavyo ndakora mama we nka jewe ndumuhungu nkaca nsanga nakunze wewe ugakunda jewe tukaguma tujana dusohokana hehe nka kurya nyene ukunda umukobwa ugasanga tukundanye dusangiye ibitsina bwawe ndisi yaheze kweri yatujanye jya muhungu ahubwo no dusaba Imana agaruke ubona no mwirigara kizi twaramwomoye ashomba rero kari ngora n'inzu abajama mbere abatinganye ne bazoramba irabatinganye bararamba ashiko jambo rikuraza oya baratumara amaje baratuvuyemo baratuvuyemo arakanya abicara bitubwire none muri mudo twe twatumye ko n'inzoga burya byabana inzoga gifise abo datevye nanzatevye kanza unaziba batutse batwita matwumye kweri bavamwe byaroroshe yego kwe batumye kwinzo none ngaho baje inzoga mu uye biragora wabonye umutinganyi rero yakure aya batu
banza bikure ure niwe nakunda mvuga umutinganyi cenda mwibuka kweli abonye ni forume ziwe kandi n'uru nyene genda ko nk'iryo jambo umutinganyi ko hirya umuntu kijeko n'ibi twaba turakuma ko mu mvuga ibiki aho ngo yambiriza ko ni umuntu mema ndabwiye muguma muvuga ngo jambo umutinganyi ni nk'umutinganyi ngo umwanya wose umutinganyi murazi cyari cyo wowe wabaza ibintu biranga umutinganyi mwe mwabivuga yamujana yari yatubarije ikintu kijanye no gutinganya ahubwo rero kwagomba dusigurire ukuntu bimenze ico kintu ntabwo ari umutinganyi ntabwo muzi niyo mba bibaza no mumbaye ngo ndi umutinganyi ibyo ntari byo muzi jewe sindi umutinganyi ndiramuji kandi iramuji apana umwe wa kera muzi iramuji mushasha ntaco bitwemeza ntaco twambere tubikubajije Hano mvise mumushikiza kwijambo umutinganyi nawe mutanze umutinganyi cyari ibyo bisigura nene twavuze byo twabeshe maze dusigurire ne wabona hehe ho bazi mvise aho ndabwiye mwebwe ikintu cy'ubutinganyi reka nenda kibabwire neza ntacyo murumva cyuko je sindi umutinganyi ubu ndiramuji mushasha kandi arakurimo wa kera muzi urabona rero ikintu cy'ubutinganyi ikintu nababwira ntihagire umuntu azumutinganyi muri mwe uko wumvise ijambo urutinganyi ni kijambo kigayitse ahantu je wumva ngo he warutinganyiwe ngo wamupedewe umva ibintu bari ibintu bigayitse cyane muri ubutinganyi wazi ingabane ziri mu butinganyi niyo ntazo muzi icyambere nk'umutinganyi urazi uronka amahera menshi amahera kweri urayaronka mugabo Hamperise ukoresha ku munsi. Nukuvuga ubonye amuhungu nawe. Bana uramenya munyene umengo tijya muhungu. Kuko nyene ubonye umukobwa ushiduka. Naho ubonye umuhungu niko shiduka. Abantu baroga kwishima naratombe tutahuye Ate mabere yambiriza. Ate mabere nawe wakoda. Ega je sindaheza. Wagorotse niyagaravye. Nukuvuga ngo mabere uri kugenda mwibarabara naho. ereke Ugenda uranyonga wote. ni shetani mbaya Oya. Usakora icyo nabahanura cyose. Muzomutinga. uburozi buri kwiye none umugiye umuvyeyi gusa ndatangaye none ngo muvuge ko woba wigaruye wasubiye mwirika Jewe ubu sindi umutinganyi jewe nahevye. bashagura inzoga natugurire inzoga Uje umviriza je nta inzoga nkwa ahubwo mbere ubu nakijije. nowe ntudushobora guhezwa ega twe ntitwahevye Ega wewe wumwe inzoga. Kinaye ndi mukizo. Je no kuvuga ndi ngahaye uganda biganire ndiko ndabwira inkuru nziza ibinkuru y'ibijanye n'ibyo by'ubutingane. Ntagere muri mwe bw'umuntu azobijamwo. jewe gihunda je nta na kimwe cyo binyemera aho gira ndavyemera twese uko kubera yari yaduteye akagere natugurire moya ngaha base reka tugurire hajya hirya aho badufashana nawe Umviriza je nta nakimi mugabo. Ibintu ndiko ndabwira nibyo nyene. Ubutinga hega uzogende uyubaye ku bintu by'ubutingane. Hajya ntabyo burabona ubona mwibarabara hekagenda ngo kagenda kimanza kanyongo mengo numukobwa. Ukajya ingorane ziba ziri muri we ntabyubutse. twe twavyumvise kandi ko wayigaruye ari bukwere mugabo uriduha hiyo hirya hajya hirya aho wigaruye ema imani yakoye karibu kabisa mani kitse minini ewa abavyeyi Oya ibintu birago. Paparamuji n'amahoro rero amahoro kwe bari twaburanye kwe bana ba musi basabye kuzakuramo ashi ntabwo utinye madamu wawe nande wakimutsa twajyanye kabisa aba ku matagata n'ubundo bw'imana ego n'ubundo bw'imana gusa rero abandi basitse muhira bukuru na butoyi barakomeye aho ni byiza ndabaza imane cyane ndakabagurira hiyo oye kwibaraba basha burya amanya mwitumara murihuta ego okay aho ni byiza ama rero ikintu bari nabahamagariye kurabona yuko wa munsi twari twaganiriye ku bijyanye n'urya muhungu wacu rero ndakomeje kubyumva ngaho muri kake rero niho umuntu araho ya telefone arabimbwira neza rero cyane avuga ati rero ano makuru sinoyigumbitsa ngo reka mama kare papa waramukina we ndamubatse ngene vyo babimetse ko mbore hari igihe nawe
kurya nakubwiye ati genda utuhoze nanje ntuhoze umuvyeyi n'uwundi sinzi yuko nawe wowe ubifise nk'amakuru uraza abantu bo baravuga hirya no hino sinzi nawe rero amakuru wowe ubifise ko kuvuga mutama wanje dufatanije kurera ashaka inkuru yamujaniye n'inkuru nziza rwose ntumbwire rero kabisa ni ukuvuga wa mwana nawe batwarayanze amurira ati jereka nje ku mavi mara iminsi 3 yishonjesheje kwa iminsi 3 ari ku mavi umuhungu twabonye yiza dusaba imbabazi rero bya bintu byari dusanga bya bintu neza ya nkuru watubwiye ni ukuri kabisa umuhungu arapfukama aradusaba imbabazi uburamuke basha je nibaza no ku kazi ataza yahinduje yarapfukamye turamusengera ubu kabisa yatubwiye ati je nasubiye mu gikorwa c'Imana urera amavuta y'abadiyakoni yose waramushize mu yarahindutse kwe n'iyindi nkuru nyene uranzi ca gihe mperuka akubwira ati ingene wa mudiyakoni vy'ukuri ibitangaza ndiho ndabona mw'iyi minsi iwanje reka ndumva ni sawa ubona aba mudiyakoni ngo yagarutse mu gakiza ubu nyene ku karago usanga ari aramashimwe reka Imana igukorera ubu rero yari yemereye neza ko yari umutinga mbega y'amatara umupebe ubu rero ibintu bimeze neza yaradushingiye ntahe kuri ibintu atazosubira kuko n'uwo bahora bakorana n'ubwo butinganyi nawe nyine yatanguye kuza aragira ntaramwanka ubu yaramubwiye yuko yikundiye uwundi ashaka ngo bavane ndabona kabisa yarahindutse kabisa jaha urabona ikintu narinzi urazi we ko dukundana n'umugenzi aha narinzi ko ngomba ndawe bashikiritse no mu kazi wanje atazogaruka ariko numva mubwiye inkuru nziza kabisa ujya mwana ahubwo abana umube hafi twe tuzamusengera nta ngorane ubu mwana ni neza aho ni sawa kabisa rero naze isange mu kazi kumbure naje nzokomeza kumuhanura ibintu ndazi bizogenda neza rero reka ce ndabageza ngaho kwibarabara ce ndabagurira kamwe muce mwibandaniriza hama mukomeze kudusengera urumva yuko mwebwe Imana igumare namwe ndazi ko atari nabi kandi ko ndazi mugwa wo dusengera ndabisengera ego murakoze kandi ntiyajya kuva nakubwiriye ndashobora kuza ngasanga wicara mu ntebe sinakuburije kwicara mu ntebe wanje kandi wa mukobwa wewe kuva nakuburije kwicara mu ntebe wanje ntiwumva bw'icyo ushaka ko uzokibona narakubujije mugabo we ntiwumva wewe mviriza wenyine ngiye kwa muganga nabyo so wakaza umubwire ko nagiye kwa muganga ariko mana ubu jewe nyene sira ndibungenze yo mana ukura kure ngiye gukira agasuzuguro mana k'abantu bo ngaho mu karitsiye ubu jewe nyene ngiye kwitwa umuvyeyi sinzi yo urakoze mana yo ubu reka mana ategetse kuvukira yogo shiri naze mana ndayimubwire yo naze yo reka oya tuza kubimubwira ntiyashika sinabimubwira kuri telefone kuko yo mana yo nyine numva yo
Yo. Gusa reka shira imbe ndamubwira kwanza. Yo. Sinibaza nyene ko yoba ari jewe. Nyene jewe Sila. Ndafise inda. Yuko titaba ngomana. Alo? Usinye gute? Meze neza. Njengene meze neza ndashira. Usinye utaharyari ndagukeneye ndagufitiye nyene bishaje. Ndagusabye uramutse utahe kare nyene ndabigusabye. Ushiri ndagushaka ndagukeneye nyene byumva ko ari surprise ndagufitiye. Ibigunyene zobukoze nyene ndabigusabye. Sure. Sure kweli bikanyuma. Ubu rero umwana wanje ategerezwa kuvuka hatekanye mu rugo atangana zihari. Umugabo yavyumva yavyanka avyemera. None ategerezwa kuvyemera. Ntegerezwa gukoresha ubwenge bwose ku buryo umwana wanje azovuka niyera atakiraha. Ko ndabona yuko umwana wanje ntiyobaho neza niyera akiri ngaha. Azovuka yo. Noneho nzobikora nk'umunyabwenge. Ndazi neza yuko umwana wanje azovuka byamushobeye y'umukobwa atakiraha. Reka gusa turabivugana. Yo, rigashaka kunwenza. Haba none. Yagaisha. Ibyo bishaka? Ibyo basha. Wena ngiye yuko hewe ndibungenze. Je n'ibyifuzo sha. Ibyifuzo basha. Wena kubwiye ubu ndibungenze. Kandi ngo byagenze kuramaze kuno byagenze wa mukobwa. Ubu nyene iyo kwitwa mama. Cyangwa waramuciye. Nawe rero ya. Si byiza. Imana shayikorera ugiye cyane. Umvaga sha mwana atakuze umuti. Byose yabikoze. Niyo yabikoze. Imana yabikoze sha. Ya mukobwa. Ahubwo sha bigiye koroha. Ategerezwa kumvira umva mu nzu vyanka vyemera. Kuko ubu nagahinda ko umwana tuba tugifise. Ifu ku mwana wanje avuka atani ntambara ziri mu rugo wanje. We uvyumve yuko ntegereza gukora uburyo bwose bushoboka. Makagiye. N'ubundi mwaye mwavugana. Mushabitse bintambara kweri kugira ngo ave mu rugano. Hawe nibizo bintambara. Ahubwo yariye ucagufasha kumurera. Umukozi nzomurondera ye. Cyo mukobwa miziho oye jyatangira neza. Kubera nyene shani byoroshe. Umwana wanje ntiyovuka. Kewe bamuha urayizi wewe. Ujyande kandi kuba yarashaka umwana. Yewe nange nzobambyaye umwana. Gusa nuko kandi umwana yivuganye we umwana ategerezwa kuba wanje ugese wanje reka. Ubagiye cyane kari wotwata. Asanga bakubwiye mu matwi bande. Turafina kishanda tibizoba intambara. Wenda kubwiye gusa yindira mu minsi. Nitwe umumama mpeke umwana wiwanje byose. Mama reka werindiyo mara we ndabigutu ibaze ko nibizaba bimeze. Ego mama. Hana yishurira kubwiye. Ashurira ubwesa. Shamani shimwe kwe. Gusa ni byiza nyene je birashimishije. Gusa tujya mwana. Ibyo bireke sabireke. Nzombo. Bindi nzovyimenyera. Nakugora. Nako dose twarabivuganye mvugira ze ngaha twarabivuganye. Namubwira ngene tuzovugana.
shasira no umugenda azi yuko ategereza kubyemera kuja imbere